Haleluya. Tugira tuvugane kuri teme ikomeye cyane. Mbwira mugenza wati teme ikomeye. Bwana tusaidie sana. Ngira mvugane namwe kuko ni isangangura ubushobozi bw'imiyaga mibi. Kandi ikintu no gusaba aho uri hose, uno mwanya wose tuza kumara tuko turavugana wisengera kugira ngo Yesu agire icyo agukoreye mu bugingo bwawe. Amen. Turaza kuvugana ku majambo menshi, mugabo turagerageza kuyagira mu mfunyafunyo kuko na majambo twategerezwa gukora, twategerezwa kwiga buri indwi imwe, ariko ngomba ko tuvyiga muri uno mwanya. Niyo mpamvu tuza kugerageza uko dushoboye turabe ko twobikora mu munsi umwe nubwo bigoye kandi mu mwanya muto. Haleluya. Hari ibintu mu buzima bitavansa kandi bitabandanya aho wategerezwa kuba woshitse, suko kumbure ariko vyari byateguwe n'Imana, ariko ugasanga ni ibintu by'imitego watezwe n'abantu. Abafise aho bandika murashaka kuvyandika. Ugasanga waratezwe n'abantu. Buriya iyi si irimo abantu bagoye kandi bameze nabi. Gomba kuvuga abantu bitwa abarozi canke abasataniste canke abakorana na Satani. Mu ncamake basanze uko batandukana, ariko twe ntituzi kubitandukanya. Umuntu wese akorera Satani no kwa Satani. Yesu adufashe. Dusanzwe tuzi ko hari abakozi b'Imana, abaririmbyi, abavuga butumwa, abasenzi n'abakozi b'Imana, kandi ababizi ni twebwe turabakizwa tubizi ko hari abasenzi, hakaba abasenzi bo ku gicaniro, hakaba abasenzi b'abashibamyi, hakaba abasenzi b'aba intercesseur, hakaba abasenzi bigenda birutana ukuntu. Mugabo abasataniste nabo bafise ivyabo, harumva yose nibo bazi kubitandukanya. Ariko tugomba twige bimwe mu byo bakora, n'ingene babikora, n'ingene twovyirinda, n'ingene twobikira mu gihe hoba hari abantu bamwe bashobora kuba baramaze gufatwa n'ubwo bushobozi bw'abadayimoni. Uziko abantu bashobora gutega abandi kugira ngo ntazaheze amashure. Nuvuga wewe wategereza kubandanya mu ishure, ariko hari undi muntu ariko akora ibintu kugira ngo ni wavanse. Uragira etude neza, ukiga neza, yaba mu ishuri ama exercice ukaba wa mbere, umwigisha yabaza ukaba mu ba mbere, ariko hagera ku rupapuro ibintu wandika ukiyumvira ati eske nije navyanditse cyane. Umunsi wa exeta nuwo munsi ucuja mu bitaro, umunsi wa test national nuwo munsi babibi wanyu ukaca wiruka gufata abasuma mugenda ku zone n'ibindi, ukibaza ngo ni ibintu byapfuye kuba. Mugabana ni mitego itegwa n'abantu bakoresheje amareba. Amaterme yavyo sinzi kuyakoresha uko ari, mugabo tugerageze kupfa kuvyita iby'abadayimoni, kubita amareba, kuvyita amashetani, kuvyita amasatani. Nimba mu byahishuye Yohana handitse ngo andikira umumarayika w'ishengero rya Philadelphia, nuko hari umumarayika ajejwe ishengero kanaka. Sawa. Buriya no mu bushobozi bw'abadayimoni hari umudayimoni ari charge na eglise runaka. Uzokumva bavuga ngo ishengero kanaka ngo bagwanye, bapfuye amahera, bapfuye abagore, bapfuye ibindi. Wowe numenya ugumubona ibiri hejuru, mugabo munsi hari ibindi bintu byihishije. Abadayimoni bafise ama systeme yo kurungika abantu kujya gusambura eglise kanaka. Kandi ntabwo batuma umuntu umwe, batuma ikigwi cy'abantu, ukabona abantu 3, 4, 5 wanashaka bakijijwe cyo kimwe n'abandi canke barushana mbere n'abandi,
mu gukora bakabikora nk'abandi, mugabo bafite systeme baza baboneka mu maso nk'abantu beza ariko indani bari kubarimba bimba. Bazoteza ishengero abantu gusinzira, bazoteza ishengero abantu kudatanga, bazoteza ishengero abantu kutiyumvamo umurongozi, bagateza ishengero gucererwa, bagateza ishengero kwidodombera ishengero ryabo, bagateza ishengero abantu kudatera imbere mu buzima, bagateza ishengero umuntu kutiyumvamo neza igikorwa arimo, akumva mbere ko yonagihunga. Mbere muri no misi bageze ku rwego rwo gufabrika inzozi bakazigushiramo, ukarota ubona ivyo kuri eglise wanyu ukabibona nabi bitandukanye nuko usanzwe ubizi, ukibaza ngo nibisanzwe, kumbe uba watewe nabo badaimoni bajejwe iyo eglise kugira ngo bakwereke ibitameze neza, wumva umenga wo bivamo. Ejo ucuja mu yindi eglise yindi nayo hari ugasanga abandi badaimoni bari responsable b'ivyo, bo ugasanga bo bakorera mu bundi buryo, ugasanga bakorera mu buntu bw'ubusambanyi, ugasanga hari umuntu w'umusambanyi karuhariwe mugabo w'idaimoni aje kuguteza wowe ubusambanyi, ugakwepa 5 6 veni, uwundi munsi ugasanga waruguyemo. Hari ahantu wategezwa kuba wogeze ariko utarahagera bivanye n'abantu bazanye amadaimoni yihinduye abantu bakihindura abadaimoni bikavangitiranya. Muba mwicaranye ngaho ku ntebe yambaye ishati ya jaune, muga mukanya isasu ugasanga yabaye ya bleu, yari umuhungu mukanya ugasanga yabaye umukobwa, wabiraba ukaca bibaza ati bo nasamaye wa wundi ategeza kuba yagiye haje uwundi, mugo ni wa windi yihinduye. Biraba muba muri ko musenga amajambo y'Imana, muhamagara Imana, nawe akaba ariko arasenga ahamagara kuzimu, hakaba urugamba rudasanzwe. Uzurabe hariho disikuru runaka urumva umenga wo yumviriza, mugabo amasengesho canke culte canke amiga canke ubutumwa burengeje isaha yose, umva umenga wo kwitahira. Kandi worabe ikituma utashe ntunakironka, ntunamenya n'impamvu utashe, ariko karashika urayiraba isaha yose, amasaha 2 ukanyoterwa bakakuzanira amazi ukanywa, ugasubira kandi ukaraba, ugasonza bakakuzanira ingi ukarya, ugasubira ukaraba, amatara adacitse n'amasaha 5 6 uraraba karashika n'izindi sinema, kandi ukumva umenga biroroshe. Ariko kuraba uri kwavuga ijambo ry'Imana live ukumva umenga inyota iraheze, si wewe, hari ikintu kibe kiko kirakora mu bugingo bwawe kandi kigomba konona ubuzima bwawe kugira ngo ntuze wavance ngo ushike mu ijuru. Uzokumva uri umuntu w'umupapa ukumva umenga ukunze umukobwa runaka kuri eglise, ku kazi uri umupapa mugabo ukumva uramukunze, ukumva umenga woguha akanya nk'iminota 2 hari ijambo umubwira. Uri umupapa ufise umugore n'abana, cyangwa uri umumama ukumva ukunza akajene, kandi ako kajene ukumva umenga woguha amasaha 2 cyangwa 3 bakabugarana hamwe ari cyo mu kwikorera hariya, ukumva umenga uragakunze ariko si wewe. Uwo rero akitoka ari umuserukizi w'iyo mana yawe yo mu kuzimu, kandi si ngombwa ngo bamuterure bamujaneyo. Abari ngahi Bujumbura bakakora ibintu, umwana kakabebe kakisanga bamakakora ibintu kakagaruka, we waza kuraba ati mama naka yavyaye, ati mu mwana ndabe ngo arasinziriye, mume basi ndamutore gato nyato yarasinziriye, kumbe si hari mwana bamushize mu cumba, we warabuka bona umwana araryamye, kumbe siwe yagiye. Bariko baramwatira ibintu, umwana azokura ari umurozi. Harundi yambwiye ati je ndi umurozi, ati mugabo byarananiye kubivamo, ati ko nisanze ndi umurozi sinibuka umunsi byatanguye, yabivukiyemo. Sawa, hari abandi nabo bakoreshwa batabizi, ugasanga mu ijoro baraza kuguhitana mugabo numenye na kimwe, ubimenyeshwa n'itundoto tumwe urota, mugabo nuvyitaho cyane kumenya kuko ubona umenga ni indoto, mugabo wagiye kuroga
bakakujana kugeza ahantu uzenya hehe sinzi mu Bwongereza, mukaja kuroga umuntu mu Bwongereza, abo mujyamanye bakabonjyamanye ngaho, kumba aho bashize ikindi kintu tutazi, mugabo we bakujanye ahantu kuri. Hari n'ikindi naco usanga bivana no kumenyera abapfumu. Uramenyera ku bapfumu, umupfumu akakubwira ngo kora ibi, munyuma kora ibi, munyuma kora ibi, ikindi gihe naho azokubwira ni wikize naka. Hajya utamwitanze ngo ucomoke mu ijoro atabizi ugire gutya, buriya azogutanga ugasanga uratanguye kimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Bano sede sana. Abandi nabo babigira babyinjiramo buke buke bibaza ngo n'ubuzima busanzwe. Umuntu umwe yambwiye ubu mugabo Yesu yaramukijije n'umupastori, ati twaba muri Tanzania, ati tugombye kuza mu Burundi, ati twarariha amahera mu ijoro ku rutaro, mukaranga kujya kwa bus ukinjira mu rutaro, ati bakatubwira ati humiriza, ati bakira utuntu, ati tukaca twisanga turi mu Rumonge. Naramubajije ibibazo byinshi, none mwaza n'ibintu, ati ati n'ibitoki ibintu byose tuzanye isakoshi yawe warashira ngaho kuri iyo ndege, ati bakakubwira ati humiriza, ati ukazumva umuyaga mwinshi cyane, ngo bakabwira ati ntumure. Ni mugabo ego yari muri zijya ntaramire yakoreramo, maze buramuyirirana hari masama y'ijoro. Nyamugabo avuga ati nukuri bunyiranye ndino mugabo nanagombye kurara muhiri wanje. Umutama bari kumwe amubwira ati we ntugire ingorane, we bandanye usororera uraza kurari wawe. Mugabo yibaza ko nyana bari ama blague baratera inkuru kugeza saa 5 y'ijoro, saa 6 y'ijoro. Wamutama cyamubwira ati kumiriza umfate ngaha, ati ndagushikani wawe, ati niwahumura ugakoroka ntumbaze. Arahumiriza aza yisanga imbere y'umuryango wiwe, acamubwira hasi iwawe dodora madama kugurire none, acaragenda. Sasa wowe ukacuzura amenyerije ati yo na lifti nani, ati ati nejo nzosubira banjane uho bazonjana. Umumamwe w'Ibukavu, umuhungu we yararembye cyane, barabura umuti, maze umudoktori abwira nyamama, yari umudoktori w'umuzungu, amubwira ati mu bisanzwe hari iwacu mu Bubiligi uyu muti urahari, kandi umwana wawe ntiyopfuye, urabona ko asigaje amasaha make ngo apfe. Yaba twari mu Bubiligi umuti wabonetse. Aramubaza ati urazi pharmacy neza na neza irimo uyu muti? Ati urayizi neza. Yitwa ngiki pharmacy yitwa gutya. None yaba worwaye uri mu bwonge ari mu Bubiligi woronse umuti? Ati sawa, je rero ndaza kugirira affaire mu ijoro, ndaza guhitana tugende kuzana. Ati uranyemereye ko nza guhitana tugende? Umuzungu ati yego nta ngorane, ati ndafise passport byose birakwiye. Sasa we yarazi ko aza kuvyaranja mu bategetsi, hama bace baza bamuhitane n'isakoshi, bagende ku kibuga c'indege c'Ikavumu, bace baduga bagende no mu Belgique. Mugabo kanyi sase azabona wa mukecuru arashitse, aramuvyuye, mu docteur arasotse, acamubwira ati aha rero uri munsi y'ubutegetsi bwanje. Wa mukecuru ari gusa ati utegerezwa kuzikura nawe, atari uko ndakwica. Umuzungu arajugumira arazikura, ati urira, arurira, humiriza, arahumiriza, ndege irafata ibirere kugeza mu Bubiligi barahashika. Ati nyereka ya pharmacy rero, baragenda, ati pharmacy ngiyi, ati mugabo urabona bugaye bagiye kuruhuka, ati iyo singorane. Baragira ibintu baca mu bibambazi bacumaka muri pharmacy, ati raba wa muti rero, ati umuti ngo ati tora rero tugende. Ni Bukavu. Sasa bo bakudodesha uko ukazuryoherwa, ati niko utamu. Ati sinarinze kuriha visa.
uwundi mama mpava ngarukira mu nkuru nyinshi, reka ngarukire ngaha, ariko reka ndangirize kuri uwo mama basi. Uwo mama yarafise umutwaro, afise umutwaro w'ingora. Uzosanga abantu bagira uburozi nabo ubwabo ntibigera batera imbere, kuko umwanya yakoresheje wo kurondera amahera ijoro ryose akora, ariko aragenda aja muri ivyo vy'uburozi, bigatuma ataronka umwanya wo kurondera amahera, ariko arondera afise imyanya gusa yo kononera abandi. Aho yoteye imbere abandi bakora arondera iterambere, mu ijoro akaruhuka, ku murango agakora, mugabo we mu ijoro ariko arakora, ku murango ariko arakora, ntatera imbere, aguma hahandi. Uzomubona aza kubwira ngo ni pemiya mbiri, kubera iki? Ntabwo yakoze ngo nawe ayaronke. Bwana sife sana. Bibiliya tuyitahure neza. Bibiliya ivuga ati musabe muzohabwa, musabe mu ijuru muzohabwa, murondere. Urasaba Imana, mfasha uno munsi ibyo ngiye kurondera ndonke. Bwana sife sana. Nugo musenga ngo manurira manu byari byacagiye, ubu manu hakuna. Hari umuntu wumvise yayiriye cyangwa iri muri frigo barabitse bado. Sasa abo rero nibo babandi bazana n'ubujumbe, akubwira ngo Imana yavuze ntukore, nuhirahira ngo ukore. Mugabo araba ngaho ukabona ufisi bayitinda, ukaca wiyumvira ati none ko ndayivise, none nzojya gute? Bwana sede sana. Toko turavuga ingene abantu bisanga bari abarozi babizi, cyangwa abandi bakisanga n'abarozi batabizi. Mu gihe utabizi uzobimenyeshwa n'iki ko wabaye umurozi? Utangiye kugira ishavu rirenze, uba uri icyambo cy'abarozi kugukoresha, kuko ushavuye cyane ucumva umenga nako umugirira nabi. Uzokumva abantu bavuga ngo bafise akanwa kabi, ngo nakafise akanwa kabi, buriya bari umurozi atabizi. Akanwa kabi muravyumva, sukunuka mu kanwa mugabo nukuvuga ikintu kibi kaca kikubako, kubera ko atovuga icyiza ngo kimbeko, mugabo avuga ikibi kikaca kikubako. Mu buryo bw'impemu aba yinjiye mu buryo bw'impemu, agakora mu buryo bw'impemu, akaroga mu buryo bw'impemu, mugabo we ntabimenya, yibaza ngo afise akanwa kabi. Bwana saide sana. Umaze kumva ufise ugwanko muri wewe mu buzima, ubu uri icyambo muracumva, wakumbure uri kintu cyorohereza abadayimoni kwinjira no kugukoresha uko bigombeye, kuko aho babaza ati aha turafise terrain. Bwana tusaidie sana. Utangiye kugira ishari, ukagira akazika, ukagira umutima mubi, ukagira ukutanezerererwa icyiza cy'uwundi. Naka yaronse diplome, bakikubwira ati yo urazi ko Janine yaronse diplome, biteze kukivuga ati yo félicitations vraiment, ukavuga ati none ni wa mbere yaronse diplome. Bavuze ngo naka yagize fete ya diplome, ukacubaza ni diplome ye A3 ati oho n'abafisa malisase ntibaragira amafete A3 njo nafanya fete. Bakurabe neza. Utanezererwa icyiza cyabaye kuwundi, mugabo kumva umenga naka yagize ibyago ati sha urazi naka sha buriya amaze imyaka 5 ntararonka kana, ati ntararonka kana hese ni Imana yabigize jajya hajya mune ikibi cyabaye. Ati naka bamufunze, ati bari kubura kumufunga, rego yapfa kugenda no mwijora gaba. Ukumva umenga icyamubaye ko kibi we kirakunezereje, aho ubufise inzira yagutse y'abadayimoni kugukoresha muri ico gihe. Kandi abadayimoni rero barabimenya, bakaza barakugendera abarozi, ugasanga muri mukigwi cy'abarozi senkani, mugabo ubizi ko ari umurozi numwe wenyene. Mwibara baramukagenda muri senkani, nta muntu ababona,
nta kintu abapolisi barenganye ntibababona saa 5 y'ijoro saa 8 y'ijoro mugabo kumbe mwagiye agatiro kakagufata kare saa 6 y'ijoro naho kubita bombe ntuvyuka kumbe wagiye kera ntubizi bakazokuvyura waryamye bakazokuvyura ngurumva ngo naraye ndushe kugira ngo uvyuke bakakuvuza ingoma zose zibaho sihuri hariya rero bakacamenya ati barako baramuvyura nyaruka mumwinjizemo bakaca bakwinjizamo pyu ukacuvyuka ati urumva siyo warugeze mu Kayanza. Bwana tusaidie sana. Ufise ivyo rero abadayimoni biraborohera cyane kugufata kandi kwinjira kandi kugukoresha ugasanga urumurozi aroga atabizi. Hari abarozi baroga babizi, hari n'abarozi baroga batabizi. Bwana tusaidie sana. Ababikora babizi bo burazi baba babizi nyene kenshi usanga bakora bari mu migwi. Kenshi uzi amasaha yabo bakora guhera 0h kugeza 3h du matin, nuvuga guhera saa 6 z'ijoro kugeza saa 9. Sinzi ko bazita z'ijoro canke zo mu gucagu canke sinzi. Mugabo tuzite z'ijoro ntaco bidutwaye. Ni saa 6 z'ijoro kugeza saa 9 z'ijoro. Ayo masaha araborohera cyane ko abantu benshi baba basinziriye cyane. Ni naho amasaha basuma kenshi bakunze kwiba. Kandi abasuma n'abarozi buriya bahurira mu nzira mugabo ntibamenyana. Kuko umusuma we agenda n'amaso y'umubiri mugabo umurozi ugasanga agenda amaso y'impemu. Umurozi murashaka kwicarana muri bus utabizi. Bwana saide sana. Muri bus akayiyasi bicara abantu bane kumbe mwicaye muri batandatu ku ntebe mutabizi. Akakwicara kukumvura rushe. Kumvura rushe kibe none cibi bintu ari. Kumbe wagiye wikoreye undi muntu. Twarabanye n'agatamakazi kamwe. Nyagatamakazi kakubonye kakwita mu kirimi ciwaho kakwita ngo inka yanje. Abantu bose yabita inka yanje. Sasa akavuga ati inka yanje ukaca witabira ati yesa abakuruvyi. Ati inka yanje yo mfaca kakano. Ukibaza ngo apfuye guhamagara. Ukibaza ati ntiyamenye izina apfuye kunyita ati wesha canke kumbe yakurovye yagushize mu gasaho kiwe. Sasa cyantangaza karagatamakazi ko bagafise imyaka mike yo bari 85 yo bari mike. Kashaje kagenda uko. Mugo karikorera ibiro 100 n'amaguru kakabikura ahantu hava nko mu Cibitoke cya Rugombo gushika Bujumbura n'amaguru. Aho abari umwe. Wasanga mu mwikoreye ku mugongo mutabizi. Na wa muzigo wa mucimano kumbura rushe. Kumba wikoreye umuntu n'umuzigo wiwe cyangwa ugasanga afashe wa muzigo yawuhaye uwundi ngaho nawe uramuyikoreye ukagenda ukumva nyine urarushe urigendo warugenda nigo kumumenga rurakunaniye kumbe urikoreye uwundi muntu uwundi nawe yikoreye umufuko canke sinzi. Bwana saide sana. Abarozi bo bakubera bakora mu buryo bw'impemu ntushobora gupfa kubabona ntushobora gupfa kubimenya utari mu mwemu. Muri carana muri bus akaguharurira amahera ari mu mufuko utabizi. Akabwira ati wana nipatie 500 hapo. Uraza abarundi barikawusha ati yosha nta mahera mfise shati. Kandi ufise 2550 mu mufuko. Kanza ugasanga kumbe twicaranye ngaha aho ugasanga yicaye ngaho ugasanga ni n'agatamakazi cyangwa ugasanga yigiza agakobwa gatonya kumbe n'agatamakazi. Imisore nayo ikagenda kuresha kumbe. Bwana saide sana. Umuntu aroga nta mbabazi nta kigongo. Uzokumva umuntu akubwira ngo je kigongo caraheze. Je naragihaye imbwa. Wakibaza ngo ariko aravuga kumbe ko kubara kijanye baragihaye imbwa nyene carariwe nta kigongo agira kuko numurozi atabizi. Bwana saide sana. Inumbero yabo rero niyihe niyo gukora ikibi
le maximum possible ikibi kinini gishoboka ku buzima bwawe. Nimba uriho suko bakugiriye ikigongwe, suko bakugiriye imbabazi, suko nuko batashoboye gushika kuri vyose bashoboye, mugabo bashoboye niburi buri kugufatira kamwe gatuma ucererwa muri repetition, basi gatume kaguteranya n'Imana, katume kagucereza gusa mu rusengero Eglise Hope Church twinjira 2:30, mugabo wowe tumushika 2:31, 1 minute vraiment ntangorane, umuntu tumwe mugabo wacerewe. Bakananirwa ingene baguteranya n'umugabo canke n'umugore, mugabo bakagutuma nyene kumva umenga wo gumumwidodombera ngo urumva irasiyo amani nkenya, urumva umugore wanje ntisiga neza ngo ace, urumva ukumva umenga wo gumumwidodombera. Ivyo bikagarukira ngaho. Ujya mukozi w'Imana muribuka ko yatubwiye ko baranahonyora amazirantoke bakayinjiza no mu njya abantu bari ko barajya. Nukuvuga ko baza mu buryo bw'impwemu kandi bagakora ibintu bibi cyane. Umukobwa yajyamye ari sugi, bwavyuka asanga ibintu byaraheze, yakorewe icyaha nande mimi nawe watujue. Abantu basambanijwe n'abantu batigize babona kandi bagatwara imbanyi kandi bakavyara abana. Ndafise nivyemeza. Bwana usaidie sana. Uyo mtoto ni wanani? Uyo mwana azomujana kwande. Hari kindi gihe umwana w'umukobwa mumukubita, sema mwenye mimba. Hakuna mwenye mimba, akakubwira ati sindamuzi. Mukibaza ngo ariko arabesha, koko ugasanga ntawazi. Uretse ko hari abandi babesha ariko ugasanga koko ntawazi. Yaratewe inda n'umuntu atazi. Baca mu bibambazi bakacomoka. Utari mu mwemu barinjira bagakora ivyo bigombeye bakigira. Bwana usaidie sana. Hari ivyo novuze mugabo ko hari abana tuzoba turabivuga no hanyuma. Bwana usaidie sana. Hari ibimenyetso bishobora kugaragariza ko watewe. Bimwe mu bimenyetso si byose. Uzosanga ijoro nusinzira neza, ukarota bagira bakwice, uzubona umuntu yiruka no mupanga inyuma yawe, ukacuzanza madamu yakubaza cyangwa umushinga naye wawe yakubaza cyangwa undi mujyamanya yakubaza ati bana wapi, ati sindavyumva, kumbe warose ubona bakwiruka ko no mupanga kuko baba bakwirutseko. Bwana usaidie sana. Uzorota uri kutegwa n'ibikoko, ukazanzamuka mu ijoro warose ibiteye ubwoba, ukumva amajwi aguhamagara utazi cyangwa utabona, uko uragenda ahantu utazi cyangwa nkaho ukarengana ukazomva ngo naka Chantal, ukarabu aguhamagara ukamubura. Babara abadayimoni kandi baba barabarozi. Buri abadayimoni ntibaze ngo baratuze amazina, n'abarozi bakorana nabo badayimoni, bavuga tujye yitoshana haruge. Bwana usaidie sana. Bwana usaidie tena. Ukama wiyumva ugiye gupfa, ukumva umenga ubuzima bwawe nta mwaka busigaje, ukumva umenga jep, ukumva umenga nta na valeur ufise mu buzima, ukumva umenga wona kwiyahura. Mbe mwibaza ko umuntu aja kwiyahura buba ari ubuzima? Eske umuntu uzi ubwenge urashaka kwiyahura wihoye iki? Muga kubona nyine umuntu afise ikiduga gisize ngaho agiye kwiyahura, anakuwa ametendewa. Bwana usaidie sana. Bwana usaidie tena. Ukama urota uri kurajya, kwama uvyuka wimva nabi, ukagira iseseme, ukazungurirwa kandi utagwaye, bapima kwa muganga bagasanga amaraso arakwiye, ibipimo byose ni sawa, muga ukavyuka usesemwa. Kibaza nimba ari nk'umudamu, kibaza ati je ndafise imbanyi canke, bapima bagasanga ntayo, ukavyuka urushe kumbe waraye urima. Sinzi ko vyo mwari maze kuvyumva. Abantu ushaka gukoresha abandi akarima ukazurima cyangwa ukarara umese, ukazomesa wavyuka amaboko ya pole sana, ukasanga mu buzima wamugira maheshike. Watanguye aka business karansi, watanguye akazi karansi, waratanguye iki cyaransi, waratewe. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo azohezagira ibikogwa by'amaboko yacu.
kandi urakorera Imana, none kubera iki ibikorwa byawe bidahezagirwa? Eske wewe ndio ujui kuuza? Wewe utazi kugurisha? Ni utazi kunyonga umuduga? Ni utazi gukora neza? Mugaye ibyawe ukasanga biriko ntivyavansa. Haba ari igitero cyagiyemo. Bwana usade sana. Ikindi naco ari kindi umva umenga wosuzugura abandi, kuvumenga uri hejuru. Ivyo uba watewe n'abadayimoni babigutera. Ubu nitwo turavuga abadayimoni, two tuvuga abantu rero barabigutera kugira ngo ugume ubandanye wishira hejuru ntumanuke, kuko bazi neza, benshi barazi ijambo ry'Imana ko uwishira hejuru Imana izomumanura. Kandi Imana niraba ngo nuko babiguteye wishira hejuru nayo ikakikukubita hasi, kwigira gahamba yakaruhariwe nayo ikakikukubita hasi. Bwana saide sana. Kwama mu madeni, ideni rikishugwa ni deni, ukaja gufata ideni kugira ngo urihe ideni, iyo ni maisha. Uba waratewe, baba bagukoreye akantu kumva utotangira Imana, bavuga kwitanga ukumva sinshobora 20,000 yanje, 1,000 cyane sinshobora, mugabo kumva woja mu kabari ukayanywa ifana, ntonyi inzoga kumbure wanashaka, wonyo ifana ukajya brochette uwo munsi ukararuriye 20,000, ukumva ati mugabo ushitse muhira ucudodora hahandi ukacubisigayo 16,000 yawe aragiye, 20,000 yawe aragiye, 30,000 yawe aragiye. Mugabo wo yatangiye Imana, Imana yo naguhezagije n'ayandi. Bano saide sana. Ukumva umenga wo yari yakuja kuraba, ariwo umumizisi yaje ngaha mu Burundi wo mu isi wo muri Kongo, kwinjira yari 80,000. Ukumva umenga wo riha 80,000 kuja kumuraba. Ivyo vyonyene. Kandi mukuza ngo yaje acerewe, yari yavuze saa 10, umenga cyashika saa 4 y'ijoro. Warishe 80 yawe. Bwana saide sana. Mugayo katerevu kumva umenga ntiwo yatangira Imana, umenga ubutanze byinshi nawe nuka 80,000 yose, naho wo kubaza ati hauna ta 20,000 hapo tukora igikorwa kanaka cy'Imana, ubabwiye ati yo nta ngira sha, ariko usanga waratewe, kuko abadayimoni bakorana n'abo bantu baraza amajambo y'Imana kandi na Bibiliya barayisoma. Umenye ko Satani yabwiye Yesu ngo handitse, ni kuvuga ko bazi ko ni watanga uzohezagirwa. Icyo cyonyene kirahagije. Akavuga ati reka tumuzibire ntasure gutanga kugira ngo ivyo nibizigere bitera imbere. Bano saide sana. Uzurabe igihe utanga urahezagirwa, ariko igihe udatanze reka nkubwire ikintu kandi muze mugisuzume. Igihe utanga urahezagirwa, sawa, donc uraronka amahera. Mu gihe udatanze uronka menshi. Munelewe vizuri. Bajya abadayimoni baraza bakaguhuma amaso, bakanakuzanira amahera, ukabona umenga ibintu biriko biragenda neza. Rero urabone ubu sinkitanga, ubu rero ibintu byanje biriko biragenda neza. Imana ikacikuramo rero ukuguru cyangwa ukuboko, sinzi ico twovuga, Imana ikacibivamo. Abadayimoni bakaca babikubita rero sasa shite uzogira gukoroka, uzogira kuzoruta imisi yose wigeze kubaho, uzoca usubira gukena uje hasi cyane y'ahantu wigeze kuba hose mu buzima. Bano tusaide sana. Iryo nibanga abadayimoni bakoresha n'abarozi. Kutagira umugambi w'iterambere, ukabaho mu buzima bwawe utimvira ati ejo bizogenda gute, utwuronse ukajya twose bikagarukira ngaho. Uturonse ntiwatangiye n'Imana, ntiwanahaye wanakoze n'igikona kimwe mu by'Imana, byose wakubitiye ngaho, kandi n'ivyejo nta mugambi. Uwo kubaza uhembwa 80 cyangwa 100, uwo kubaza 500 ntayugira. Umuntu umwe yigeze kumbwira amahera ahembwa yari menshi cyane, ati mugabo maze mezi 3 ntatahana n'ikingorongoro cya 10 muhira, ati kunda yaronse namacanja kuri casino nkakina, nkabanza nkajya nkabona ragwiriye, nkasubira nkakina n'ayandi yarasigaye akacahereramo yose. Amahera akoreye ukwezi kose kacutaha amaboko mu mutwe. S'il vous plaît, ukwezi kose warushe, hama akacavuga ati mukundi kwezi hoho nzoronka menshi, ninava guhembwa nzura nkine rero hamwe ndiye menshi nce ngenda. Akaguma shiramo yibaza ko havajya menshi, havajya menshi.
na tundi tugahera. Yarameze amezi 3 atigera ronka n'igihumbi atahana, cyangwa ikingurunguru cha 10 atahana, yose yagarukiye kuri kazino. Iyo ni maisha? Iyo si kutendewa kweli? Ubwo n'ubuzima kweli? Uzotera imbere gute? Cyangwa babandi ngo rabo muzungu akagira ibintu by'amakarata, agatelefone kawe bakakajya. Kumva itama y'abagabo uri umugore, kumva itama y'abagore, donc kumva itama y'ubusambanyi. Naho utabikora mugabo ukumva umenga wo bikora, kumva uba watewe. Kandi kenshi hari kindi gihe babeshira Satani, hari kindi gihe usanga Satani atanakuzi. Hari naka gusa agenda akagutangisha izina hariya, agasaba daimoni bokorana nawe kugira ngo bagutere iyo tama, kugira ngo uzavugwa mu kaga ko gwara umugera, canke uzana ingorane mu rugo rwawe, canke kandi ubuvuye ku Mana. Bano tusaidie sana. Ikindi naco nukwama wumva ogwanya ikivuzwe n'abakozi b'Imana. Mukozi w'Imana yavuze ati tugaruke après midi. We naye bana unatuchokesha bana kugaruka. Muce mwibuka rya jambo ryo muri Samuel wa mbere 15 havuga ati kutumvira bingana n'icyaha cy'ubupfumu. Kutumvira kwawe bikaca bingana n'umupfumu. Wewe n'umupfumu kamuharuwe cyo kimwe. Bwana tusaidie sana. Kumva umenga nti wokumvira iby'abarongozi, kumva umenga nti wokumvira iby'abakozi b'Imana, kumva umenga byo garukira ngaho. Kunanigwa kuvyuka ngo usenge. Uwo kubwira ati ensha saa 6 y'ijoro uvyuke, hari idiri ucuza cyangwa ucunerefona, turavugana minota 30 ku telefone, ndakubwira ahantu hari miliyoni 3 ucuza gutora. Nturindira ko saa 6 y'ijoro igira. Mbere ntirinda no kuryama ngo muri maso kugira ngo ntwavu vyibagira. Bwana sade sana. Ariko kuvyuka saa 6 y'ijoro gusenga nibikunda kuri wewe kubera iki? Uba watewe. Uvyuke saa 6 y'ijoro utanga ijambo rimwe ati baba numenya ningene wasinziriye. Wongo kweli? Uba watewe. Ariko vyuka uvuga ati jewe ndaza kuvyuka some ya journal kanaka, urayisoma yose ukayiheza, mugabo vyuka ngugira usome Bibiliya ntibikunda. Aho rero uba watewe. Mugabo utatewe birakunda. Yesu ashime. Akona agapimo wipimisha. Utatewe birakunda, mugabo watewe ntibikunda. Ikindi naco ni gihe wama ucegwa ata mpamvu. Ukumva umenga woceregwa, kandi wo kubaza nuno munsi abacerewe wiyumvire icyatumye uceregwa. Arashaka kuba arimo abacerewe n'impamvu, mugabo ravusanga ata mpamvu. Je hari umunsi nigeze guceregwa, ndiyumvira impamvu nacerewe ndayibura. Aba mukunshingira intahe nziza vraiment y'ivy'Imana yakoze, kama yamenye nziza sivyo, mugabo ituma nceregwa. Kandi iyo ndireka iyo ntahe nosuye nkamurondera akazoma iyo ntahe, mugo sinceregwe mu gikorwa c'Imana. Bwana sade sana. Sasa abadaimoni baragutega bakagucira. Ngeze ncerewe nariyumvire nti aha Satani yahamfatiye. Ni ntahe nziza, mugabo icyari imbere no kudacirirwa. Kuko gucererwa mesherizami ni ikintu kibi cyane imbere y'Imana. Muze mu gihunge nkuko muhunga icyaha. Bwana sade sana. Abarozi rero barakora. Uko bakora bagomba ko bakugwisha. Mu ma eglise batangura abakozi. Bahera kuri ba pastorisha ni probleme. Aza hari gihe azafise amadayimoni mu maboko. Bakamubwira ati genda nturabe inyuma, nugera kwa pastori ucumuramutsa bica bimwinjiramo. Aja kukuramutsa agasanga urimo imbaraga, niwe inkomezi z'Imana zimwinjiramo agatangara. Bwana sade sana. Baratumwa kuja kwigisha ku ma eglise, akagusaba ati umwanya vraiment nuwo yoba naho yoba 5 minutes mu makanya magara yajya kuri podium. Abakeneye gusa ko ahagarara kuri podium ivya akorera ni wabizi. Akakubita igisirimba ukibaza ngo ariko arasirimba, kumbe ariko arakinda. Yesu adufasha. Mu ma eglise baruzuye. Undi yashinze nta yitwa Daniel. Akavuga ati
ati je barantumye kuri iyo eglise nabaye umukristo wawo ko baraza bakanabatizwa bakaba abakristo beza, maze ati baca bamuha mission yo kurondera pasteur, yaramubuze. Umunsi pasteur ati ahe jamiga yararamutse abantu bose, uwo munsi ntiyaramukije abantu, kandi yarazi neza ko ategeza kumuramutsa, kandi izo nkomezi ziwe zitegeza kwinjira muri pasteur, ko pasteur amaze kugira faiblesse n'abandi babafashe. Pasteur yatangiye gucererwa, pasteur yatangiye gusiba, pasteur yatangiye kubesha, pasteur yatangiye kwiba, pasteur yatangiye gutukana, pasteur yatangiye kwirukana abakristo. Ibindi biba bisigaye bari bibi, bakacafata n'abandi bakozi b'Imana. Barashaka kutaronka pasiteri, bakaronka umudiakoni, umuevangeliste, umuchef de chorale, umuririmbyi, umuprotokole nde. Kuko barazi ati protokole nkajya ku muryango abaye mu mwemu ntashaka kubemerera ko binjira. Kuko uri mu mwemu muri protokole uramubona ukamenya ati uyu n'umurozi, ati we nesha kuona rudi ya nyuma. Kuko ati baje tugundua. Mugabo asanzwe uri mu mubiri araza akinjira, ukacumu protokola ni heshima nyinshi, ukamujana ukamushikana kumbura, ukamushikana ku ntebe za pastori, akicara bien, akagira ama installation yiwe ngaho, ukibaza ngo ari mu mwema ati haleluya, mavuga haleluya, akagira gutyo kuntu, kumbe ariko agira ivyiwiwe. Kera abantu bavuga ngo ngurumva ngo atavuze mu izina rya Yesu ngo niho ucumenya ko baravuga izina rya Yesu bien. Hari kindi gihe nyamuntu usanga muri kumwe muri chorale, umunsi yaje muzobimenya, n'umunsi ataje muzobimenya. Arashaka kutaba présent cyangwa présente muri chorale physiquement, mugabo akahaba spirituellement. Arashaka kuba atari ngaho mu biboneka n'amaso, mugabo akaba ari ngaho mu bitaboneka n'amaso. Mukagira repetition kanka, wakicarira ngaho ariko aratwenga mutamubona. Mugabo hagize uri mu impwemu aca mugundura ati we mbona nekala pale, toka pale, ati bashani gundu. Narageza ahantu sanga abantu bari kwavuga ngo baje bavuga ngo n'umurozi ni biki, ati ariko yaragurutse ngo aciye hejuru y'inzu y'umupastori, bica biranga acagwa hasi mu rupango. Abwiye mu rupango wa mupastori acaramufata, avuga ndamugenze gute, acaramufata mujana ku kituo cha gendarmerie, hari kera hari vya gendarmerie, amushira abajandarume baramubaza nyampastori ati koko n'umurozi, ati n'umurozi natwe ntidukorako, ati kuko uvuze ko ari umurozi nitwamufunga akanyika uzovuga ko yaduhaye amahera aratoroka. Nuvuga ko nyamurozi acagira ibintu kuri abo ba gendarme bakaca banka kumufunga. Bwana tusaidie sana, bwana tusaidie tena. Muri carana nabo muri restaurant uri kurajya nawe arajya ntubimenya. Hani ginjya zawe zihera n'ingoga kibaza nuko zaheze n'ingoga. Umunyokuru warigeze kuntera inkuru yariko arafungura, yariko afungura buswage sinzi ko mubuzi rowe haraba bukunda babita nambaraka nagake. We yariri inyuma y'umuryango abushira ngaho katikati, kumbe ari ikibandi naco kiri hirya, atora wa mubandi nawe atora, kandi wowe nyene byo ujya n'agafyeri mugabe ikibandi gitora bubiri. Uwo munsi burahera n'ingoga avuga ati none umunsi ko buheze ataco ndumva, reka shire mu bundi. Urumva ntaco yinona, niyanarabana cyane, urumva nimba yari ko araririmbira karirimbo hama sinzi ngene ashize ku bundi. Bujya bwa nyuma rero akinyene hasigaye bwa nyuma nyene samara nyene aziko hava butora, azabona ukundi kuboko kurabutora. Bwana tusaidie sana. Sasa nawe hari n'igihe injya usanga uri kusangira n'umuntu muri restaurant utabizi,
wowe afata ikiko kimwe agafata bibiri icyarimwe ukazibona mu kanya biraheze, agafana bari kurakanywa wagashira hasi kume nawe yatoye yanyoye ntavyuze, ukabona agafana kaguma kamanuka ukaraba ko katobotse, abati no ibi ntivyumvikana. Bana sadiye sana, muricarana mu ishure, muraririmbana amakorale, murasengana mu maeglize, mu cyumba cy'amahombi baravugishwa kurusha abandi. Uravye iyi nkuru ya Paulo waundi yariko aravugishwa avuga ati bana sadiye sana, ati abana bakozi b'Imana kandi akuzanye bujumbe nibwo buhanuzi arawupanga neza kandi wavyumviriza ukumva ko ari ivyo wona shaka bime ni waba yanabiguteye, aragutera indoto akakora indoto akazifabrika akagushiramo ko korari uziririmbamo ari mbi. Ikintu cyose kizo kubuzi kugwa c'Imana umenye ko ari daimon. Bwana sadiye sana, ukabona korari chef de korari asiganye inzoga, chef de korari arasambana, chef de korari ukabirota gatatu kane gatanu ukacuza mu baririmbyi ati nukuri Imana hari ibintu yambwiye ati sindabivuga ati ahantu umushefu wacu no kumusengera kweli, kumbe mnamdanganyishia ni inzozi warose wazitewe na naka agomba gukure mu gikorwa c'Imana. Gatatu kane gatanu gacuvuga ati bana hapana, wapi vugamo ikorale wapi genda ivuyemo, korale kagenda ihera, nambara abasenzi bakagenda bahera, nambara aba protocole bakagenda bahera, igikorwa cyo kigenda gihera utazi impamvu. Umwaka zangu ngo Imana yambwiye, Imana kumbe nivyo yarose ngo Imana yambwiye. undi na hari muri eglise imwe, je simvuga ibintu ntabonye, kenshi mvuga ibintu nabonye n'amaso ko ibindi byo sishobora kuvyemeza. Turasenga hari muri eglise kanaka, turasenga hama umupapa umwe aratangura aravugisha ati baba aravuga mu ndimi, hama pastor acarahagarika turumviriza ubujumbe aravuga ibintu by'impwemu nyine abantu bose amena mugaca avuga ati mama fulani wenjuli ni uya mtoto mama fulani Mungu limuya mtoto. Uyo mugabo yari kwavugishwa yari yarabuze umwana, atangura kwagiriza Imana iravuga. Amen. Nanje iramvugisha. Sawa? Sindiko ndapinga. Tuelewane vizuri ya? Sindiko ndapinga ivyo Imana ivuga. Mugabo mubipime, mubigeze. Mukobwa akaza akakubwira ngo Imana yambwiye ngo uzondongore. Umugabo akaza muhungu akaza kubwira ngo Imana yavuze ngo dusambane. Hangi. Isi iri kwiriruka cyane. Uko technology igeze kure niko nisi abarozi n'abasataniste babandanya bakora cyane ijoro n'umurango. Nimba bamuruhuka bo ntibaruhuka, nimba umumva umenga nk'ubu tiko turavuga n'umenga wota bo ntibataha, abo wanyuma gutaha nimba mutabazi bazumva ati icyumba kanaka kirafise umuriro kweri, akaca yinjira akaca tangura kuvugishwa na akinjira akawumvugisha kandi ahera kuri wewe chef wa chumba kandi akakuvugishwa ko byo ati we mama naka canke papa naka ari we mukuru w'icumba wavuye muhira uvuganye nabi n'umugabo wawe kandi koko gasanga amavuganye nabi n'umugabo wawe ati ni Imana kweri yambonye ati kandi nikimenya ni muzu wambaye munsi ratabutsa hano gatonya yabibonye gute ati mwana wanje ati kumushahara wawe habuzemo 1,000 kumbe yagiye hariya muri konte n'amareba araraba ati habuzemo 1,000 baza kuguhemba habuzemo 1,000 ati ni Imana. Si cyo gusa ushaka kumenyera ko ari Imana. Simbabwiye ivyambaye ko wa muntu yatweretse neza ko ari Imana, ariko twaramusengeye yari amadaimoni yamukoresha kandi yarakize. N'ubu duhora arashima Imana ameze neza. Turafata umwanya turasenga turamenya ko yavangiwe, kandi ibindi byose yakubwira byari byo n'ibimenyetso murumva ko twamusaba yabikora ko bikaba vrai, mugabo ntabwo yari Imana.
uzi ko abanyamarebe bo kwa Farawo bakoze inzoka nabo nyene, mugabo ntabwo yarima. Ntukangwe n'utuntu sawa, mukomere muba abantu bakomeye mu mpemu. Niba hamagara hariya ngo yo akubwiye ngo Imana yavuze, sawa, no problem. Sasa ngo none ngo kubera ko utabikora, sasa we njo Mungu rindira. Urumva kubira ngo Imana yavuze ngo genda ngo mibihumbi 5, sawa, none kutarabizana sasa we njo Mungu ni Imana yavuze. Sasa kandi Imana yavuze reka ndayiza kuyihayo, none ndayaha wewe. Ngo urumva ngo zana amahera ngo yo kudugira ku musozi. Byari Yesu yasavye amahera kuduga ku musozi. Niko Yesu yatusengeye twese yaduga Getsemani, yaduga ku musozi. Yarasavye amahera ngo yitike ngo kuja ngo ku musozi wo mu Rwanda, ngo ku musozi wo muri Kongo, ku musozi wo mu Uganda. Akakujya amahera. Ahubona mfise imyaka mikega, mbwa ivyo maze kubona hari abasaza batarabibona. Tutawatambua kwa matendo yao. Tuzowamenya gute? Tuzowamenya ivyo bama. Bwana usaidie sana. Nushobora kumumenya naye amaso. Ntukangishwe n'utuvision, ntukangishwe n'ubuhanuzi, ntukangishwe ngo karabaye. Oya, soma ijambo ry'Imana. Ikintu cyose akubwiye raba mu ijambo ry'Imana. Umwe yasanze muhira ati Imana imgiye ngo ume 500,000. Yaje habazagiriza, ni none gashaka Imana itabimbwiye je nyene kuyatanga, ikakubwira wowe nyene kuyahabwa. None yiyumvira ko je nshobora kuyaguha kweri 500,000 wibaza ko ari umucezo. Ngomba ko dukomera mu mwemo. Uziko bagushizemo ibituma udashobora kwavansa mu buzima. Haruri ibintu ungeno bigomba siko biba. Hari ikintu kandi shetani niyiziye mugabo yatumye umuntu muzinanye. Kandi wiyemere ngo urashaka bakwepa gute? Utari mu mwemo wibaza ko bakwepa gute? Kutazi ko muba mwicaranye. Ariko ikimwe gusa kidukiza na maraso ya Yesu. Unyegere mu maraso ya Yesu. Hari abantu bicaye ngaha uri umuntu mugabo warapfuye kera utabizi. Ubwenge niki ari bijya ibintu bavuga ngo umutu kumutiya mu cupa. Mona muvyimba babivuga. Baragushira mu icupa sevre, ivyo nivyo baragushiramo bakugara. Ubwenge bwawe ukazugira ibintu nyene bitagenda. Ugataha 5 y'ijoro. Ese kumupapa ko kufise uruguta 5 y'ijoro. Ukakurikira udukobwa hirya. Ufise umudamu wawe, waraba kagakobwa ukurikira. N'umudamu wawe niwe mwiza kuruta kagakobwa. Sasa unatesekea nini? Baragushiza ahantu mu gacupa barugara. Maisha yako imewekwa huko. Urindire gusa umunsi wo gupfa.